Yandi cyubahiro ndenganura fisa amarira menshi cyane mbarira ubutungane bundenganure bangirira ikigongwe kuko ndarushe pe bansubiza iyo teritere porokirere ashire mu ngira ibyo bintu ubu yaraburanye sentare zikamweza kubyica ubu rero yashita agatima mu ntuze ngo bigiye muri civile aba yagira akababwira ngo nzosigara ndaburana n'abana bamuhwanya kimuhwanya carapfuye uwo mukuru w'igihugu byabihangange bimugora nkande excellence monsieur le président nimwe mwenyene twahaye ijambo twe umwenyene nukuvuga umukuru w'igihugu oya yiwe ifutwa na ego y'Imana gusa hindukirira amaso abarundi utubwira abo bantu bose batugora excellence monsieur le président ubatwereke utubwire uti mwebwe mwantoye aba bantu bariko barangora nkura kwaba bantu iyo sheke y'imiliyoni 150 mvuye ndayizererana ngendo kunyene aha nukubona simbona diabete yaragurutse shika mu maso ndayizererana procureur general ngaga yewe ari ngaga procureur general de la Republique ministre murakoze nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi jewe nitwa Muhwanya Jeremy nkaba nahoze ndumugwiza atunga mugaba amagara yaranyankiye kandi mwahora mumbona mu manama komakomeye yamarabu naramugaye hamwe na mutamakazi wiwanje we ntakivaho twaragiye kwivuza mu gihugu cyo hanze tujana n'abana batatu baduherekeje bazi ko tutazogaruka baratuvura turaronka kamitende ubu hariko harahira imyaka 3 dufise agahengwe harabaye rero ikiganiro ibururi kuri stade baranyakiriye ndavuga ibingoye ishira hamwe mugisha n'ijya abana biwanje baraduhaye inzu kugira dushobore kuyidandaza dushobore kwishura amadeni twafashe mu gihe twagenda kwivuza kandi iyo nkuru nyiramwara yumvise ko baranyakiriye abavugizi bawe niho bari none nyene cyubahiro mukuru w'igihugu ubutungane buri ngaha ni hamwe nyene bavuga ati amawusizi y'umugabo ava kure narayereye ya mu maso sinkibona banyuriza amayesikariye ngira gute biranga uwanguriye iyo nzu yamuhaye miliyoni 70 ni sheke y'imiliyoni 170 iyo sheke ndayifise ngaha barahava rero twabonye ko byanse nditura iperereza kuko iyo muntu yavuga ko akora mu iperereza kandi handiko ndavuga nawe nyene yo bari ngaha n'umusumye w'urusaku iperereza rirabibona rirangira amatohoza iperereza Imana irakarihezagira barafata dokima z'ubuguzi ahantu twagirira amasezerano ku miliyoni 200 acagenda hindura ayo masezerano ahashira miliyoni 400 ndabifisa ajya muntu yashikanya ngaha arabifisa haje afata izo miliyoni 200 agenda akoresha dokima yindi y'imiliyoni 80 nezi aca yiruka ndi mu bitaro namaze ukwezi ndi muri semuseka aragirisha transfer byose birahera ngeze kuva mu bitaro kugenda kuraba ko yamahera yagiye kuri konte nsanga nguye konte yugawe mu bihumbi 2016 ibanki yarandikiye sentare ndabifisa ibabwira yuko iyo konte ko yugawe muri 2016 sentare yarandikiye notaire arishura kubwo buguza bwaniye ko bwaciye mu nzira zitarizo ntuze banki BHB irandika ivuga yuko izo sheke biravuga ko yampaye ko ari ububeshi imwe ko ari we yayifatiye y'umuruyoni n'iyindi y'ibihumbi 80 none nyene cyubahiro umukuru w'igihugu wagerageza kandi abanyagihugu turagukunda yamara hari bidashoboka ubutungane je nibaza ko bugwaye bukwiye kuvugwa cyukuri bukwiye kuvugwa uyo muntu mwiperereza yanyandikiye ngo
agiye gusubiza iyo titere itariki indwi z'ukwezi kw'indwi 2023 barasinya muri sentare nkuru cour d'appel imbere ya procureur arandika ari kumwe n'umushingwamanza wiwe ko agiye gusubiza iyo titre itariki 11 z'ukwindwi 2023 ngize aragenda kumushikiranganje yahahora yanyakiriye akambwira ati mbe muhwanya we uronderika tije ngo murenganure ati byawe narabibonye ati yamara genda kwa procureur ashire ibyo bintu mu ngiro ntibyakunze nyane cyo hari mukuru w'igihugu icyo wumfasha idosiye ngiye ujya mu ntara y'ifisi iyo sheke y'imiliyoni 150 mvuye ndayizererana ngendo kunyene aha no kubona simbona diabete yaragurutse mu maso ndayizererana ivyo bipapuro byose ndabifise biri hajya mbarira ubutungane bundenganure bangirira ikigongwe kuko ndarushe pe uyo muzi bururi abambonye bavuze bati mutama bati ikibazo cyawe kirakemuwe none rero nyakuba yani cyubahiro ndenganura fisa amarira menshi cyane bansubiza iyo titere procureur ashire mu ngira ibyo bintu ubu yaraburanye sentare zikamweza kubyica ubu rero yashita agatima mu ntuze ngo bigiye muri civile aba yagira akababwira ngo nzosigara ndaburana n'abana bamuhwanya kimuhwanya cyarapfuye nibyo murakoze nyandicware mukuru w'igihugu Procureur General Ngaga yemwe ari ngaha Procureur General de la République ministre wewe uco mubwira procureur kandi ntibimarindwe uzoca unyandikira message nyuma y'indwi ubonye bitarahera uzoca unyandikira kuri WhatsApp bishikira ntanje nibaritsa ministre aravyumva ngaho nicariho canje egome imbere yuko ubundi afata ijambo twagira ngo dusabe yuko ubushikirwa azi kubaza ikibazo kimwe cyonyene mugabo kandi ntavuge ikibazo kimwe gawe nyene ubwiyewe mugabo arabe ikibazo ku neza rusangi murakoze ubushikiriwe afata ijambo deko hunde baravuga murakoze nyene cubahiro mukuru w'igihugu ku mijambo je nitwa Twagirayezu Désiré Apollinaire nyene cubahiro mukuru w'igihugu iyo mugendeye abene gihugu hagati mu gihugu hariho amajambo mwama mushikiriza je narayumvise ayo majambo antera kwibaza ntange nk'akarorero muri somene yari hariwe ivyo kugira isuku mu gisagara ku Musaga mwaravuze muti ivyo bigabo binini vy'ibijipe nivyo tubwira ngo twirirwa turahiganwa sindi kintu kisa nk'ico mwavuze excellence monsieur le président uwundi munsi naho mugendera abo muri OBR muravuga muti jewe abo ndahashize bose nsanga ari abanyonyezi uwo ngize wese nsanga ari babandi nyene ikindi gihe mwagendeye mu Kayanza ku bene gihugu bajejwe ibintu bijanye n'ubutare n'agataka mwaravuze amazina abiri y'abadandaza muravuga muti aba nibisuma batwara amabuye y'agaciro hanze hanyuma mucamwongera muravuga ngo nabasazi excellence monsieur le président mwatanguye ijambo ryiza cyane ati ngaha turi imbere y'iziko mu kirundi ciza baravuga bati umwami agirwa n'abagabo jewe iyo ntango y'abagabo ngira ndayishemwe umukenke ndayisome koko
Excellence Monsieur le Président, mu bisanzwe umwami kuva kera yanyasabwa kandi n'umukuru w'igihugu uno munsi arasabwa, ariko ubu ngomba kuvuga ikibazo kijanye n'igihugu cyose jewe ntaco nisabira ku gahanga kanje. Nyenicubahiro mukuru w'igihugu, tubanze dusangire umwihwezo kuko ndadaye nyenicubahiro ndadaye mu 1993 yishwe n'igisoda. Muri 2015 kubera cya gisoda uko cubatse uba ari gisoda national ntibashobora kugicamwo, baciye baca muri société civile. Société civile zica zihamagarira abanyagihugu baja mu mabarabara. Abanyagihugu buno munsi kuba babonye ibyabashikiye ingene kuraswa barashwe, ubu bakaba bari mu mpimba, abandi barahunze, ubu ntibishoboka yuko bo bahamagarira ngo baje mu mabarabara. Ubu rero icyo bakora nukudukenesha. Bandi ndiko ndavuga les impérialistes n'abakozi babo ngaha mu gihugu bariho kandi babirabura. Ubu rero bazotwima igitoro, bazotwima amadolare, ivyo tubimenyere babikore, mugabo Barundi twifate. Excellence Monsieur le Président, uno munsi ego ndiko ndagitarira ego, ariko turabe ntidutwara umwanya munini kuko abarindiriye ni benshi. Ego nyenicubahiro mukuru w'igihugu, uno munsi impamvu re yatumye nza kuvuga ivyo bintu nuko umukuru w'igihugu cuno munsi ndamubona nkande. Umukuru w'igihugu cuno munsi ndamugereranije nibihe sico kimwe no kurinda daye kubera igisodo no munsi cyurubatse neza. Umukuru w'igihugu cuno munsi domako wabutugiriye neza. Pardon? Vuga icyo nshaka gushikako. Icyo nshaka gushikako numuti w'ibisuma bihanze igihugu uno munsi. Chako rero kuri uwo muti. Ego uwo muti rero Excellence Monsieur le Président, nyenicubahiro mukuru w'igihugu, mwebwe abanyagihugu twatoye umuperezida umwe Sebarundi, nyenicubahiro umukuru w'igihugu mwebwe. Rero uwo mukuru w'igihugu vya bihangange bimugora nkande. Excellence Monsieur le Président, nimwe mwenyene twahaye ijambo, twe umwenyene nukuvuga umukuru w'igihugu oya yiwe ifutwa na ego y'Imana gusa. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu, twebwe Abarundi hindukirira amaso Abarundi, utubwira abo bantu bose batugora. Excellence Monsieur le Président, ubatwereke utubwire uti mwebwe mwantoye aba bantu bariko barangora nkura kwaba bantu. Murakoze. Excellence Monsieur le Président, ikigira kabiri, umukuru w'igihugu cyacu Evariste Ndayishimiye, ni izina ry'Imana jewe ndagukunda trop. Ukurikira n'abandanye ufise micro. Mugabo reka mbanze ndamwishure gatoyi. Burya iyo muri ko muraraba Uburundi no munsi nimuze muraraba niyo tuva. Hariho igihe byashitse aho wasanga nababwiye nk'ubutungane bwabaye nk'igikoresho, nk'abantu bari barijajaye akamenyero kabi, ushobora gusanga kugira ngo babivemwo bibatwara igihe. Twewe turiko turavura abantu, nico gituma dufata umwanya turiko turasigurira abantu, turiko turabavura. Hariho abantu
bahora biyita ibihangaje mwavuze uno munsi itegeko ririganza uno munsi ukazobona umuntu akwiganje ko ntugire ubwoba amategeko aramuruta ndabwiye ko n'umukuru w'igihugu amategeko aramuruta niwe yahagarariye mugabo ntayahonyanga kirazira. Ikindi nababwira nuko turi mu ntwaro ya demokarasi uno munsi umwami n'umukuru w'igihugu muri demokarasi ntawe bisabisana. Umukuru w'igihugu igihugu sigwiwe sumva avuga ngo igihugu ni jewe mugabo umwami igihugu yariwe akubwira ati wewe ndagusohoye wewe winjira byagenda uko nyene mugo no munsi siko bigenda. Umukuru w'igihugu nawe nyene akurikiza amategeko. Muri ko muravuga rero bati abigira ibihangange mwavuze nk'aba abimbo butare je hari ico nababwiye kugwanya ubutgunge mu gihugu. Abashora ubutare none nk'ubu bomenya uriko urabishuza bababwira ngo unyishura amatona ngahe. Hariho ishirahamwe rimwe gusa niryo mfise amatoni ndabwishuza ni ishirahamwe ryitwa Rainbow Mining Burundi. Iryo riraduherana ryarashora amatoni 2,000 tuguma twishuza. Abandi dushobora kuvuga ngo ndamwishuza ngahe mugatwaza ko ubutare bwashoka. Uno munsi rero tubishize ku murongo uwase kuja ku murongo niwe duca tumenya. Uwo rero yase kuja ku murongo nta kundi turamutondesha ku ngufu kwa amategeko nicabereyeho. Rero tubandanye urwo rugamba kandi ntagiye uvuga ngo hari umuntu yiganje wewe mushira habona ubuzogutangira ku burenganzira bwawe hanyuma tuze tumuravye rero kuvuga ngo nta kindi kizomusubiza hasi atari amategeko gusa mugabo mutegerezwa namwe kumushengeza bandanya nawe. Murakoze cyane nyenicubahiro. Je nitwa Gahungu Jamari nkomoka muri komine Mpanda umutumba ni Gahazi ya mbere intara yahahora ya Bubanza. Ikibazo mfise kiri muri rusangi twebwe ndi mu rwabe n'igihugu 500 bibwe mu izina ryo kwitwa abakiriya ni koperative yitwa Ingo Dukore y'uwitwa Kubwimana Vincent ashigikiwe na DG wa SRD. Ico gihe kuva tubishira habona twarahizwe bamwe ngira ngo n'abana ntibaciga barangazwa. Nibaza ko bamwe bari ngaha bogira ico babivuze ko twagiye mu biganiro burasarari yo dossier hahezindwi ndayibonye namaze guyiha abayitondesha ku murongo. Murakoze ko sinzi ko atabaraza kubabaza ibibazo no banarungitse hahezindwi imwe ni murakoze kandi niho nagira nuririre nyene abo mwashoye kurungika baraje igihanga oya muri iyi ndwi hari habaje ubwa mbere barakaze raporo babimpaye ndabaha intumbero y'ingene bagiye gukora yahezindwi. Ico kibazo rero ntigirutesha umwanya kandi kiza cyarabaze kuronka intumbero. Sawa murakoze ariko ngira mbandanya ikindi twari dusanzwe tumenyereye ko iyo amatora arangiye inzego zazifite ibikorwa zakoze mu kubisikanya ngira ngo barabwira ati je byo naranguye nibi. Rero tukababazwa nuko umushikanganye no hagati mu gihugu yarasohoye ikete afatikanye n'urwego rw'umuzo w'abarundi arandikira buramatari. Iryo kete riko riraburizwamwo kumbure ntishobora kuja mu ngiro kuko hari ibihangange tudashimye kuvugira ngaho kuri mikro. Vuga dossier ariyo ikete ni kete nyene vuga uti umushikiranganje w'intwaro hagati yabwiye buramatari agira iniki mugabo tubona kitaja mu ngiro. Urakoze cyane. Umushikiranganje hagati mu gihugu yategetse buramatari ko akurikirana ibikorwa by'iyo koperative hanyuma agakurikirana n'ibikorwa by'abo bene gihugu bibwe bitwa abakiriya bahabwe uburenganzira bwabo mu gushinga amakoperative ni nani. Hanyuma uyo Kubwimana Vincent ku kibazo cyuko akora na SRD mu kibazo kijanye n'ivy'amazi ko abihagazemwo abene gihugu bonye n'ubwabo batore ababaserukira mu ryo hanahanwa y'amazi.
rega n'ubundi uri kuri ya dosiye nakubwira namaze gutanga intumbero rindira ubone ibivamo ko n'ubugarutse kuri ya dosiye nyene naramaze kwitangira intumbero ubu rero rindira baze uzobona ingingo zifashwe kuri ya dosiye. Sawa murakoze. Ivyo vy'amazi narabivuze ko ikintu imirima narabivuze ko ikintu ndazi yuko muzabona ariko barabatunganiriza. Murakoze cyane. Ukurikira. Murakoze mukuru w'igihugu umuvyeyi wa twese kuduha ijambo. Jewe mpagaze ngaha shikiriza ikibazo mfise. Nidondore. Nitwa Nduwimana Edouard haba namuka muri komine ya Gishubi. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu umuvyeyi wa twese ndafise ikibazo mugabo ikibazo kitanoroshe cerekeye amahera afatwa yivye mu kigega ca leta. Mwayo mahera afatwa aca mu matagisi n'amakori nkuko mwari mwabidushikirije ati terambere turirabira mu matagisi n'amakori. Ayo mahera rero harayamaze gufatwa turi no mu babivuze kuko n'igihe nabivuga ndabizi yuko harabavuga ati ugiye gupfa mugabo twavuze tuti umuntu avuka rimwe agapfa rimwe. Ivyo rero nasanze indongozi mwahashitse zijejwe igisata kirabiza amatagisi n'amakori nazo ziri amaso kuko ndampigwa mpishije haronga hajya commissaire general wa UBR yavuze ati abantu baturatura abantu barya amadosiye jewe sindimwe tugiye gusiganwa nabo twarabibonye. Rero ikibazo nagira mbaza none ko ayo madosiye abo twavuze usanga nabo bagomba kuremenkanya kugira ngo ejo ubutungane babicishe nko mu butungane twagiriza ivyo tutazi dufungwe. Twariko tubaza protection mushobora kutugirira. Ica kabiri naco turiko tubabaza mbe ko bamwe bavuga umunyamwete abo bantu badenonse mu mamiliyari dagafatwa ubwo ntimwobahera ko so banyamwete hama ahubwo mukazona barosa na poste de responsabilité ahubwo akabandanya bacakira bonyene biba ayo makori ayo mahera y'igihugu. Ico ni kibazo mbajije kuko mugomba kubamenya mwobamenya barabandika abona ari imvuze babijejwe. Ica kabiri mukuru w'igihugu jewe nkuko sindandirangira mpeze nkuko abandi babivuze nanje ndi mubabakunda kandi cyane murambe kuko muriko muratuma igihugu gifata umurongo w'iterambere kuko hari abantu bari barigize babicocoro muriko murabafatira ibihano bamwe babona yuko bangana n'abandi kuko bobo wamenga uwo bashatse bo mumira. Kuri iki kintu kijanye n'abantu bashengeza abantu ariko barononera igihugu ubwa mbere ho n'umutima wo gukunda igihugu. Je ubwa mbere narinzi yuko umurundi wese yoteza kugira ingufu zose kugira umuntu yononera igihugu ashengezwe ku buryo rero nagira nti nabo bagira fraude bofatwa bo bashengeza ariko nasanze ari abantu bava ngo banze umpembe utampembe sinerekana uri ko ari igihugu. Mugabo rero nagira ntera intege abariko barabikora nukwerekana umutima wo gukunda igihugu kandi umuntu yerekana ko akunda igihugu niwe mu bisanzwe yategerezwa kuba indongozi y'abandi kuko abafise icabereka. Rero nagira ntera intege ababandanya ariko ubu unasubiye kuvuga nti dutangure umuntu atoye umuntu yari amahera yari yibwe dutangure kumuhapa agashiruka bute. Ubu nayo nabivuze muri OBR yuko ubu bazogwa agashiruka bute ushoboye kwerekana umuntu yaranyuruje amakori n'amatagisi. Abantu banyuruza bararonka agashimwe muri OBR naramaze kubivuga. Ukurikira koze ku mujambo nyakubahwa perezida yeni twa Caporal Chef Bizimana 26 je nakomerekeye ku rugamba uruzwi n'igihugu n'amakungu mu gihugu ca Somalia. Je naragiye kwivuza muri Kenya inshuro zitatu. Ku nshuro ya gatatu igihugu ca Kenya bambare ko badashobora kumvura. Nabwira none mudashobora kumvura mu Burundi niho bashaka kumvura.
ubundi muno mu Burundi bandungitse bambona ko badashobora kumvura ije mu ndungika muri Afrika y'Epfo ati twebwe muri Afrika y'Epfo urafite uburenganzira bwo kuja mugabo muri Afrika y'Epfo twe turakorerayo nta muganga ariyo muri Afrika y'Epfo kiretse wo kwica yo kopera atahubwo nusubire mu gihugu cy'u Burundi ugende barabiyo bakurungika je nakindi kintu nakoze nace niryamira ndabwira nti jewe hari umuntu atujeje umuduguteri w'umurundi hariho n'umusivili abo nibo nkene hanyuma baheze bambwira ukuntu usubira mu Burundi n'ukuntu nagarutse ngaha muri Kenya ku nshuro gatatu bigora nyamuduguteri yitwa Bizimana yari kumwe n'umurundi mugabo n'umwirabura mugatera umurundi avuga ati burya abaganga bakorera amahera meza kandi aboneka mugabo ntibishoboka ko bakopera kandi no mu gihugu cya Kenya ntibishoboka ko bakopera muri Afrika y'Epfo naho nyene ntibishobora ko bakopera ati rero nutahe ubona yuko twe tutakwanse ko kuvura utahuzi yuko twebwe tutabishobora jeshitse mu Burundi akindi kintu nakoze natumbere etat major kuko ico kibazo chef d'etat major yari yagiciye ko aravuga ati umuntu nashaka mukora ibishoboka byose aje kwivuza we yari yamaye umukoloneli yitwa Berengende namusanze asohotse aca yifata ku muntu ati ibi bintu byaraturuhije kugira ngo uje muri Kenya n'ubugarutse batakopeye niba bishoboka ati nanje ndagiye ubu naco nshobora naciye ninjira muri Birotran ndabaza none aho hantu bashatse kumbwira batambwiye ni he ati ni mu Buhindi twe ntaco twokuvugira kandi naho taco dushobora kukuvugira nabo baganga bafise bagiriye komisiyo ntibashobora kukopera bobo barakure kugashaka ugapfa kandi babona ko wakomeretse uri ku rugamba rubuzwi n'amakungu Musabiki rero Musabiki je saba yuko mubatera kamo abo baganga akanyopera cyane bakandungika mu Buhindi kuko najewe nagiye muri misiyo y'igihugu kandi ugeze neza umushikiranganje ajeje kwivuna basi ni hari ico kibazo cyawe urumva wewe wigutse igihugu birumvikana yuko utegerezwa kuvugwa ubu rero turacakiriye tuzosigara turaba ishigwa mu ngiro ryacu murakoze nyakubahwa president nziza cyane ndari nababwiye yuko hari ikibazo nashaka yuko nza kuva ngaha nakimenye kuri wa mwene gihugu w'Ingozi ndavye insiguro bampaye nzoca ndamurungikira byihuta mamahanuzi banje ujejwe ibijanye n'imibano niwe nzorungika yambonye hajya karegwa uzoca ugenda vuba kugira ngo tumenye neza ikibazo uko kimeze kubera numvirije ibyo bariko baravuga nibisaba yuko ari twebwe twoja kwimenyera neza ingene bimeze none rero reka tuje ku musozo nkenguruka cyane kuko ibibazo murumva byinshi usanga ari ibibazo bijanye n'ubutungane ku butungane tukaba twarahicariye n'ubwa mbere twagize inzego z'igihugu zose zikabonana turiko twiga ikibazo kimwe ibibazo bihanze abenegihugu rero twarabonye yuko dutegerezwa gutunganya neza gushasha urwego rw'ubutungane kandi no kwizeza abenegihugu yuko urwego rw'ubutungane rugiye gukora neza kuko hariho ibintu byinshi twabonye twoyinyanyura kandi tubikoze bizoca bigenda neza aho niho no baremesha hama nkongera nkabashimira ku rukundo numvise mbonye mu nkunda biraryoshe kurongora abantu nabo bakwiyumvamwo benshi turazinanye ni vyiza cyane iyo muva iwanyu ndahazi iyo muvuze ngo ni ngaha ku mutumba ndawuzi narabagendeye mu makomine ngira ngaruke mu ntara kugira ngo tuje inama ibintu byose byokorwa kugira ngo umwene gihugu ashobore gutera imbere ico nabasaba rero no kubandanya mudusabira tugira amagara none muri ko buvuga ngo 2027 icambere baza musabira amagara nze bimeze neza muri musabiye niho munzomenya ingene bigenda hanyuma narabonye yuko abenshi mwese muhundara ku mugambwe CNDD-FDD narumva rero nawo jewe ndi umunywanyi wawo ni mwebwe nyene mufata ingingo y'uwo mushira imbere hageze kwitoza nico itubara nagomba kubaremesha mugabo tubandanye dusaba amahoro twese tumve ko tubumbatiye amahoro nakengurukiye urwaruka rushaka kuva hasi twese
igihugu tugiteramire ntihagire ikintu na kimwe kizotubuza gushaka kuri irya hangiro twiyemeje kuko igihugu kiratunze bikwiye mwarabibonye ugwaruka rugiye ku kivi murabonye mu mezi makeyi gusa murumva ko tumaze kwinjiza amahera menshi ku buryo mu mwaka uza mbe murazi dufise ubutare ngaha burenga ubwoko 40 aha ntitwatagura kubwimba neza muzoraba igihinduka mu gihugu bizohinduka muga twese dukure amaboko mu mpuzu shimire rero namwebwe bene gihugu muri iyi ntara ya Muramvya iyi ntara ya Muramvya twakiriye murabona mwaje muri benshi kandi muje mu kiyago iki ni kiyago kimwe ca haziko none rero mubandanye uko nyene munywanye mubandanye mubana neza mu mahoro mubandanye mugira umunsi mukuru neza musangira utwo mufise ariko subire ndabasabe yuko mwotangura kuraba ingene duterera bazirya mpunzi zavuye Kongo twongera tubasabira nabo nyene amahoro ikintu numvise nuko igihugu ko kimeze ntanzu iri kwirasha tureme tugire umutima umwe byose bizotorerwa inyishu murakoze Imana ibahezagire kandi ndabipfurije umwaka mwiza ego nyine cyubahiro murakoze ariko imbere yuko dusezerana umwaka turangije w'ibihumbi 2025 mwari mwawitiriye umwaka w'umunyamwete mbega uyu mwaka wo buca dutangura w'ibihumbi 2026 mu witiriye iki abarundi bo kwigenza gute reka tubanze tubisengere tubone ivy'Imana itubwira mugabo ico nobabwira nuko uwo mwaka utangura woba umwaka wo kwegerana gukunda igihugu gusumba kuko birakenewe maze iminsi ntanga inyigisho turayaga n'abantu nkumviza ivyiyumviro vyabo abenshi bariko baragira umutima wo gukunda igihugu ariko ntumirira bize cane abantu b'incabwenge nibo mbona umenga hariho akantu kagihaze kuko baracashaka kwitwara nk'abacangero umucangero ntabakunda igihugu twitware nk'abantu dushaka kubaka igihugu twitware nk'abantu dushaka kubaka imiryango yacu dutekane twumve ko dutekaniwe cyane subire guhamagarira mwebwe ncabwenge mwebwe ndongozi mu bakarorero aho mubaye muri byose haba mu mubano mwiza haba no mu kwiteza imbere mu bakarorero rero uwo mwaka igihe nzobashikiriza ijambo dutangura mushasha nzoheza ndabwire ingene bizogenda kandi twitiriye ikintu umwaka boze mubimenye ko umwaka uheze tuzoza turagira isuzuma turaba ingene cagenze turaba abigenjeje neza kurusha abandi kuco tuzoba twitiriye umwaka nico ituma rero n'ubu uyu mwaka w'umunyamwete nizeye yuko ibyayo byose wa mbere azoboneka n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane bazoronka agashimwe gakwiye kazotuma gatera intege n'abandi babandanye kandi mu mwete ntibisubira inyuma kwari ugutangura none rero mwese Imana ibahezagire murakoze cyane